kaze kuri My Family Niyonkuru TV. Amahoro y'Imana nabane namwe, nizere ko muguwe neza kandi mukomeje kugira ibihe vyiza muri Kristo Yesu umwami wacu. Yesu nabahezagire, nizere ko muguwe neza. Hanyuma nongeye gushima Imana ko uyu munsi yongeye kunyemerera ko nongera guca hano kuri channel ya My Family Niyonkuru TV kugira ngo twongere tuganireho gatoyi. Imana rero tuyishimire yivyemeye ikabituronkeje akanya, nubwo bikunda kutugora kubera nyene ivyo dukunda kuba turimo tunyuragiramwo ubuzi hirya no hino, ugasanga nyene ntivyakunze ko duca hano kuri ino channel kugira ngo twongere tuganire, ariko nshimira Imana ko uyu munsi Imana ibinyemereye. Rero ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza. Kuri uyu munsi rero ngarutse mu kiganiro c'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cane, haleluya. Turanezerewe kubera Imana ari ituma tunezerwa, amen. Ntitunezerwa kubera ivyo dufise, ntitunezerwa kuvyo dutunze, ahubwo tunezerererwa ubuntu bw'Imana buba bwatubayeho kuva muri ca gitondo kugeza aya masaha tuba tugihumeka. Kubera iki? Kuva muri ca gitondo kugeza nimugoroba canke kuva mu mugoroba kugeza bukeye, ubuntu bw'Imana nibwo butubaho. Rero tubonye turyama tukavyuka, hama twavyuka bukongera bukira tukongera tukaryama, n'ubuntu bw'Imana budasanzwe. Tugomba kubunezererwa rero, tugomba kunezererwa ubwo buntu kubera ko hari igitangaza Yesu aba yagize gute, aba yakoze. Imana ishimwe cyane. Hari abaririmbyi bigeze kuririmba ngo kubera ko Imana wavyemeye, kuki Imana wavyemeye, kuki wavyemeye. Ariko Imana iremera ko ibihe bigoye bitunyuraho, Imana iremera ko ibigeragezo bitunyuraho canke biducako canke duhura n'intambara kugira ngo itwigishe. Imana idufashe kugira ngo twige. Nimba hano mw'isi tubasha gushira abana bacu ku mashuri bakiga, n'Imana rero irafise ishuri icishamwo umwana wayo. Kubera iki? Kugira ngo yige aca ubwenge, amenye ubwenge mu vy'Imana. Rero ishure ubasha kuba urimwo, intambara ubasha kuba urimwo, ico usabwa ni kimwe gusa, ni ukwirinda gucogora, ni ukwirinda guca canke novuga guteshuka kuco Imana yavuganye nawe. Kwirinda gukora icaha, gukorera ivyaha mw'ishuri. Kubera iki? Mw'ishuri turasonza, mw'ishuri turagwara, mw'ishuri turasuzugurwa, mw'ishuri ibirato biraduhererako, mw'ishuri duhura n'intambara nyinshi, turanyagirwa, tugahura n'imiyaga, tugahura n'ibihuhusi. Ivyo vyose iyo tuja ku mashuri canke dutaha, ivyo vyose bitubaho. Aho ndavuga muri rya shuri Imana iba yaragushizemo. Rero ico usabwa ni iki kimwe gusa, kugira ku murongo umwe n'Imana, hama ibisigaye uyitegereze. Yesu nabahezagire. Kuri uyu munsi rero nje mu kiganiro c'ijambo ry'Imana, ndakuzaniye ijambo ry'Imana rikubwira ngo kora ico Data ashaka. Kora ico Data ashaka. Mbega ni igiki Data ashaka? Ni igiki? Ni igiki Data ashaka? Imana idufashe cyane. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Ariko ntarasoma ijambo ry'Imana, inshuti yanje mwene data, dusangiye urugendo ruja mw'ijuru, ndakwinginze nyemerera shigikira ivugabutumwa canke izi nyigisho ducisha hano. Ica mbere kuzisharinga, ica kabiri support yawe irakenewe mu buryo bwo kudufollowinga canke gukora kuri subscribe kuri telefone mu Congereza, abo ziri mu Gifaransa baza gusanga handitseko s'abonner, hanyuma muce mukono ukazogera kugira ngo dushizeko video izahore ibageraho. Ufite kuri iryo jambo ryanditseko subscribe, nimba telefone yawe iri mu Congereza, telefone yawe iri mu Gifaransa, uza gusanga handitseko s'abonner. Urangije ivyo ngivyo, uca ukora kuri karya kazogera kugira ngo uzohora uronka notification yuko dushizeko video. Yesu nabahezagire. Dusome rero ijambo ry'Imana. Amajambo y'Imana tugiye gusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, ni muri kiriya gice ca 6 ngiye gusoma mbere ku murongo
wa 46 ndaza kugeza ku murongo wa 49. Mbahaye kaze mu izina rya Yesu. Dusome umutwe w'amajambo uravuga ngo nturabe abandi utiravye. 46 haravuga ngo kandi munyitira iki mwami mwami, ntimukore ivyo mvuga. Umuntu wese aza ahondi akumva amajambo yanje akayakora, ndabereka uko asa. Asa n'umuntu yubaka inzu yimvye hasi cane, akubaka itanguriro ku rutare. Maze umugezi wuzuye usurira kuri iyo nzu, ntiwashobora kuyinyeganyiza kuko yubatswe neza. 49 haravuga ngo ariko uwumva ntabikore asa n'umuntu yubatse inzu kw'ivu atimvye itanguriro, maze umugezi wisurirako ica irasenyuka. Uguhomvoka kw'iyo nzu kwabaye ugukomeye. Imana idufashe. Nje kukubwira kuri uyu munsi wa none, kora ivyo data ashaka. Muri iyi minsi abantu bariko barakora ivyo abantu bashaka, bariko barakora ivyo badadi babo bashaka. Numva ngo ni badadi, abandi ngo ni ba profete, ibintu vyinshi bagakora ivyo badadi bashaka. Kabwa ati tanga ivya 10, muzana amafaranga twubaka amashingiro, twubaka amahoteli, twubaka amavuriro. Ivyo bakabikora, mugabo gukora ico data ashaka abantu ntibabikore. Mwene data, ivyo uri kurakora kugira ngo wemerwe n'umushumba wawe, kugira ngo wemerwe na profete, kugira ngo wemerwe na pasteur, kugira ngo wemerwe na bishop canke wemerwe nande n'intumwa, ivyo ntaho bizagushikana mu gihe utagize gute, utari kurakora ivyo data ashaka. Mbega data ashaka iki? Ni Yesu yavyivugiye, munyitiriki mwami. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turyamiza mu kanwa, ariko hagera gushira mu bikorwa. Mani dufashe, hagera gushira mu bikorwa ici jambo ry'Imana rivuga bikatunanira. Imana yo mwijuru nidufashe. Ariko dadi yavuga ngo mutange ivya 10 n'amashikanwa bishitse, mukabitanga mwene data. Ivya 10 n'amashikanwa ntibizagushikana mwijuru. Aho uze kunyumva neza, sindiko ndavuga ngo icya 10 ntugitange, oya. Ariko ijambo ryarambwiye ngo imbere yo kuza gutanga ubanza urabe ko hari ico, subira inyuma urabe ko hari ico uhajije, kuko ayo mashikanwa n'ibigira 10 nta na kimwe bizogufasha mu bwami bw'ijuru mu gihe utari kurakora ijambo ry'Imana rigusaba. Yesu aravuga ngo munyitiriki mwami mwami, mu gihe mutariko murakora ivyo mvuga, mu gihe mutariko murubahiriza amategeko yanje, mu gihe mutariko murashira mu bikorwa ici jambo ryanje ribasaba. Umve rero Yesu ico abivuze ko kuri wewe ugira gute. Umve Yesu rero ico abivuze ko, ico Yesu yavuze kuri wewe utari kurakora iki jambo ryo rivuga. Yavuze ngo iki? Ku murongo wa 47 yavuze ngo umuntu wese aza ahondi uwo n'uwumva ijambo ryo agashira mu bikorwa. Aza ahari ngo asa n'umuntu yagize gute, yubake inzu yimvye hasi, akubaka itanguriro ku rutare. Inzu yiwe rero ngo iyo umuvu, Mani dufashe cyane, umugezi ushesha amazi canke usutse kuri yanzu, iyo nzu ntaciba, kuko iyubakwa ryayo yubatswe neza, yateguwe neza, yubatswe ku rutare. Haleluya, haleluya. Imana idufashe. Ariko uyu munsi ntituriho turakora iki jambo ry'Imana rivuga. Mana mu ijuru nidutabara. Hari umuririmbyi yaririmbye avuga ngo emerera Imana, emerera Imana, emerera Imana igendane nawe, emerera Imana, emerera Imana,
emerera Imana igendane nawe. Imana wo mw'ijuru nidutabare. Uyu munsi turiko turi kunyuma ya bishop, turiko turi kunyuma y'abapasiteri. Mu vy'ukuri ni vyiza pe kugira abayobozi, kugira abavyeyi bo mu mwuka. N'ukuri ni vyiza n'ivy'igiciro, kuko n'umuntu adafise umuvyeyi aza arahanuza arabaza ati mbega nokwitwara gute, vyogenda gute, ntabwo nyene biba ari vyiza. Ariko kimwe gusa, ntukwirikire nk'umuntu atagira ubwenge, ntukwirikire nk'umuntu w'impumyi, ahubwo ugomba kugira ubwenge buva ku Mana. Kubera iki? Kuko uyu munsi wa none abantu bariko bakwirikira abayobozi babo bahiga ibitangaza, bahiga ivy'uyu mubiri gusa, bahiga iki? Ivy'uyu mubiri. Navyo ivyo vy'uyu mubiri bibasha guhera akanya kose, kuko bifise igihe gito, n'ivy'akanya gato, birashira, bihera nk'urumego mu gatondo. Imana idufashe cyane. Ariko Yesu avuga ngo umuntu akwiye gukora ivyo avuga, ivyo adutegeka. Mbega ijambo ry'Imana iyo rikubwira ngo reka ivyaha, uhora wicara ahantu ukisuzuma ukavuga ngo mbega uyu munsi mbanye na Yesu gute, mbanye n'Imana gute? Canke ubifata ibisanzwe ukumva ngo niko vyamye kuva kera, nk'aba bandi ngo twavutse twakuze twumva bavuga ngo Yesu araje, Yesu araje, n'ubu ntaraza. Ariko ijambo ry'Imana ryabivuze neza, uko vyari bimeze mu gihe ca Nowa niko bizamera n'iki gihe c'uyu munsi, niko haleluya, niko bizamera no mu gihe ca nyuma. Yesu adutabare. Bantu b'Imana, nimba uyu munsi uri muri aya mashengero bariko barakubwira ngo Imana irakugiriye neza, ubanze wiyumve ngo mbega Imana igiye kungirira neza, vyagenze gute, vyaciye, mbega mu vy'ukuri ko Imana igiye kungirira neza ndabikwiye? Ivy'Imana igiye kunkorera, ivyo numvise bambwiye, mbega koko birafise aho vyoca, aho vyozanana? Ibaze ukabwirwa uti ku munsi runaka hari umutegetsi azoza kugendera muhiri wanyu, canke reka tuvuge perezida niwe mutegetsi akomeye uyu munsi, bakahubwira ngo perezida azoza kukuramutsa muhiri wawe. Nikihe kintu ca mbere wokora? Mbega ikintu ca mbere wokora nukuja ahantu ugategura ivyo uzomusaba, canke nugutegura aho uzomwicarika, canke nuguharura inzira azocamwo? Muri ivyo bintu bitatu ni igiki woherako? Gutegura inzira azocamwo, gutegura aho uzomwicarika heza, ica gatatu nugutegura ivyo uzamusaba kugira ngo ntuzovyibagire. Muri ivyo bitatu wumva ikintu wohera kari giki? Kuko iyo tuvuze ngo Imana iraje kukugira neza, uvyumve ni nkaho ubwo uti Imana iraje iwawe ikugirire neza. Mbega iyo Mana ije iwawe izasanga iwawe hameze gute? Muvyumve ko Imana iba muri twebwe, iba mu mitima yacu. Amen. Niba muri ya mazu yubatswe n'amaboko y'abana b'abantu, Imana iba muri twebwe. None iyi Imana igiye kukugirira neza, mbega muri wewe hameze gute? Izasanga hameze gute? Mu vy'ukuri izosanga hasukuye. Imana idufashe cyane. Mbega izosanga iwawe hasa gute? Hakubuye. Mbega izosanga inzira warayiharuye, warateye ibitongate, warashashe umusezero ku nzira canke ku mbuga ya kugira ngo wakire umwami w'abana? Ndiko ndavuga mu mutima wawe. Amen. Mana wo mw'ijuru dufashe. Mwene data nshuti yanje y'umusaraba, nariko ndavuga ngo dukore ivyo data ashaka gusumba ivyo abantu bashaka. Kuko nagomba ndakubwire iyi minsi tugezemwo nta kintu na kimwe
uzakora ngo gishimishe abantu, ahubwo ico nokubwira gerageza ukore ibinezeza Imana, ivyo Yesu ashima. Ivyo abantu bashima bizoba bike, uyu munsi bazogushime ariko ejo babigaye. Rero ndakwifuje gukora ivya Data ashaka mw'izina rya Yesu. Imana ibahezagire, mukomeze kugira ibihe vyiza, tuzasubira ubutaha Yesu nabitwemera tukagera. Amen. Dusenga Imana. Turagushimiye Imana Data rurema, Data buja muvyeyi mwiza, giti c'inganzamarumbu Jehova Jire, uri umunyembaraga uragororotse. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Mbere ya vyose turabanje gusenga kubw'imbabazi zawe Kristo, twemere twibirizwe mw'iriba ry'amaraso yawe. Amaraso yatweza, amaraso yatuboneke kuri buri wese Mwami, mw'izina rya Yesu tubabarirwe nawe Kristo. Haleluya. Mwami, genda mu vyumba vy'imitima yacu, maze Mwami usohora ico dupfa ariko ubagara ico dupfana mw'izina rya Yesu Kristo. Maze nyakubahwa Imana ubane na buri wese. Ndasengeye buri wese Mwami azakumva ijambo ryawe, reka rizagira ikimaze, rizakora ibidasanzwe, ibimenyetso n'ibitangaza bizagaragare. Kristo mwana w'Imana nzima ishobora byose, uzoba ukoze gitari, uzoba ukoze muremyi mwiza, urakoze kuko ugiye kuzakora ibitangaza. Reka rero Mwami uzagire neza buri wese, abagwayi bakire, imbaraga zawe ziherekeze ijambo ryawe rigere kuri buri wese, abapapa n'abamama, abasore n'abakobwa, abatama n'abatamakazi, buri wese rimugereho biciye mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana, urakoze kuri umuremyi, urakoze kuri umurengezi, kandi ubikora bidasanzwe biciye mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire, mukomeze kugira ibihe vyiza muri Kristo Yesu umwami wacu. Shalom.